aho kuri katedrale Mvyeyi ya Ngozi hahuriye abasaseredoti baje bava mu mihingo itandukanye ya Diyoseze Katolika ya Ngozi hamwe n'abakristu bari bitavye nkuka ya misa bagiye imbere n'umwungere mukuru wa Diyoseze Katolika ya Ngozi George Bizimana. Uwo nawe akabamenyesheje ko bikuru bituma iyo nkuka ya misa iherezwa ari guhezagira amavuta, gusubiramo indagano ku basaseredoti n'abandi bihebeye Imana. Aha umwungere wa Ekreziya Katolika muri Diyoseze ya Ngozi akamenyesha ko abasaseredoti bagira akamaro iyo bari mu bumwe. Twegereye Patiri Tito Nduwabike, patiri mukuru wa paruwasi katedrale ya Ngozi, aratwiganira insiguro ijanye n'amavuta ahezagirwa. Hariho amavuta ubwa mbere twita ya Krisma 5 crème. Ayo mavuta igikorwa cayo nuko atunonora akatwinjizamo ububasha mu butumwa butandukanye tuba tugiye kurangura bivanye n'isakramento duhawe. Amavuta agira kabiri na amavuta y'abakatekumeni, abo nabo baba bariko baritegurira ibatisimu kugira ngo bashobore gukurikira umukama badatirigana, badasubiza umugongo inyuma. Barakenera ububasha rero buca ku mavuta babasizwe. Amavuta agira gatatu n'amavuta y'abagwaye. Ayo mavuta basigwa abagwaye arabafasha kunonoka ku mutima no ku mubiri, maze wa mugwayi ari ku rugero rwo kwihebura, ayo mavuta akamuremesha by'ukuri, akamunonora nk'iyo ntambara aho ari karagwana yo kwihebura, akanonokerwa akumva yuko yuzuye ububasha bwa mutima bumufasha kugwana iyo ntambara. Nayo Musenyeri George Bizimana akavuga ko indagano umusaseredoti yagiranye n'Imana ariyo kwama birimbura, agahamagarira abasaseredoti kuza baribuka ico batorewe, cyane cyane kuba umusuku mu muryango w'Imana. Kukabako nta kindi twatoranye, nta kindi umusaseredoti atorerwa atari kuba umusuku mu muryango w'Imana. Uko umusuku w'Imana mu muryango w'abari ni iteka ntambere, iteka ridaterwa bose, kandi aho niho hashingiye ubusaseredoti bw'ibanga, le sacerdoce ministériel. Uwo wese yatoranye ubusaseredoti bw'ibanga akabwatirwa ahamagariwe kuza arahereza inkuka ya misa umunsi ku munsi, gutyo Ekreziya yose n'abana bayo bakahatorera akajisho. Ayo mavuta agahezagirwa rimwe mu mwaka mu mweranda nk'uko vyamenyeshejwe muri iyo nkuka ya misa.